muri plainte mwatanze ko navuze ko atambara ikareso abe yarabivuze abe yarabivuze genda mushaka hose ariko moi je vous préviens mutamamvye nzobahamba. Murati ikintu kibabaje n'ukuntu umu avoka wa Mona Warda uya mu avoka wa Mona Warda yandugikiye message ambwira ngo ashaka ngo ndangongo kuma ngo convocation ya Mona Warda yo muri peji. Guys, uya mu avoka jewe nerinate il y a pas même 3 semaines hari umuntu afitiye amafaranga aza kunyitwara ko ndabadadanure. Qu'est-ce que j'ai fait? Naramwandika uya mu avoka ndamubwira ati écoute Donna, wewe hariho umuntu ufitanye ikibazo s'il te plaît, je vais pas t'exposer, ni mu bitorera inyishu muri hayo mafaranga. Jewe narira sinaramupublier et maintenant c'est lui qui vient ngo hariho ngo convocation yiwawe. Numviriza Maître Donna, iyo convocation duga Igitega uyinzanire mushingisha urubanza tuburanira Igitega parce que jewe ndiko ndifata audio iwanje aho nkorera. Zani yo convocation aho nkorera Igitega uriko uravyumva hama duce tuburana nga Igitega ariho peji. Ni muzi Bujumbura jewe moi je vis pas Bujumbura moi je suis à Gitega nkorera Igitega fise adresse irahari. Uyo Mona abe yaragiye kubwira OPG muri plainte mwatanze ko navuze ko atambara ikareso abe yarabivuze muri plainte mwatanze ko navuze ko atambara ikareso abe yarabivuze apara ko muzana insakuzi wanyu zo ku marezo sociaux z'abastar muzizane muzitwaye muri polisi ifise amadosiye menshi igihugu gifise ingorane nyinshi nigishobora guhangana n'ubusakusaku bwo kuri réseaux sociaux. Genda aho mushaka hose ariko moi je vous préviens mutamamvye nzobahamba. C'est ça. Parce que j'en ai marre n'abartiste, j'en ai marre n'abantu muri entertainment, mission se mugira kutambara ikareso niki umugishiremo. Maidia duga Igitega tupambane. Duga nzoraba bizoherera munyandikira ngo hariho convocation. We Maître Donna wowe sinaguciriye urubanza dernièrement ko umuntu ufitiye amafaranga ngareka kukwararaza. Et maintenant c'est toi qui m'écris ngo hariho convocation yawe. Et d'ailleurs, je vais t'exposer toi aussi. Ugenda uvuge nanje we yanyararaje. Je vais t'exposer ujya mugore, ujya mu mama, ujya mukenyezi, ujya mukobwa warufitiye amafaranga. Je vais t'exposer toi aussi parce que j'en ai marre sinagufashije. Wani wari kunyandikira uvuga gute? Kwereki akubwira ati ngo ni dossier ariko utavuze uti ivyo jewe sindavyinjiramo cyane. Misi yose mugira ingorane oneri. Mona Warda wewe muchiri heze wowe wagira ibibazo muri Belgique kita sauve ujya JC Entertainment ko yashaka ko yari yamaze gutanga plainte muri polisi mu ushaka kuburana. Wandiriye wanerefonye 23h45 we n'umugabo wawe tumara 2 heures muri ko muravuga ndabafashe nagize iki après quelques jours ambassadeur wa Bubirigi ntiyaciye abakira arabijamwe hama ingorane zirahera. Wowe waciye wigira ku mugabo wawe ura boycota contrat yiwawe. Uno musi wewe uno musi neri yakugurira umuvinyu uno musi wewe uri ngugiye kumwitwarira convocation muri police. My dear, you will fail. My dear, kirazira kuvyura neri natahari tino mokone pas mieux. Nundi wewe kujya nagufashije muri Belgique wewe bigatora inzira niko uzonyirukanga inyuma kandi wewe ntacyo wewe irukanga inyuma parce que tu n'as rien faire. Genda kwanza ubanze wige mu mutwe kwambara ikareso hama uzocuza nibaze ko OPG mutanze plainte mwavuze ko neri nate yavuze ko navuze kutambara ikareso niki umugishiremo. My dear duga Igitega tupambane. Duga nzoraba bizoherera munyandikira ngo hariho convocation. We Maître Donna wowe sinaguciriye urubanza. Écoute Thomas Léa ubuzimu bubaye mu bw'umugabo wawe c'est pas Nelly qui cause ça, c'est pas Nelly. Quand je te dis sinzoreka kuvuga ingorane ufise uzokwama ugenda muri polisi ntakizogufasha parce que polisi ntiyakira dossier z'insaku my dear. Izi ni saku ni entertainment. I'm not Benturo.
am not Benturo. Just Cindy Benturo. Cindy Benturo jewe. Cindy Benturo. Ndakubariye. Depression ufise y'ubuzimu muri kuracamo. C'est pas Nelly qui a causé ça. C'est pas Nelly. Tu t'es exposé toi-même sur les réseaux sociaux. Tu es une star. Tuzovuga vyose tuvuge. Tuzovuga vyose. It's not Nelly Nat. It's not Nelly Nat. Ndabikubariye. Ntabwo ari Nelly Nat. My dear. Ntabwo ari Nelly Nat kabisa. Genda circumstances. Nyambara circumstances. Nyambara sakakwa. Your brain. It's not Nelly Nat siwe are causing your depression. My dear. Live your fucking life. Live your depression life. Don't ever try kwirukanga na Nelly Nat. You will fail. You will fail. Come on. Karibu Gitega. Ndabahaye kazi Gitega. Aha, kumugwa mukuru wa kwirukanga na Nelly Nat. You will fail. You will fail. Come on. Karibu Gitega. Ndabahaye kazi Gitega. Aha, kumugwa mkuru wa politiki Gitega tupambane. Turafise police judiciaire. Karibu Gitega kabisa. Les dossiers là. Dossier. Dossier nzego ama commissariat la communicana. And then imuche mudugi Gitega. Musangi Gitega. Jombi Gitega. Na munu matazi Gitega. Jombi Gitega. C'est résidence Gitega. Ni homba. Ibujumbura. Ngenda des fois. Hariho idiri changa ma convention avec les autres entreprises. Moi, je vis à Gitega. Je vis à Gitega,